Ibiciro vy'ibifungurwa biguma biduga uko bukeye uko bwije ku masoko yo mu gisagara ca Bujumbura. Aha ni kw'isoko bita kwa Siyoni, haba abadandaza canke abaguzi bose baridoga ko ibiciro vyabaye umurengera. Abaguzi bayazi n'imboneshakure BTV bamenyesha ko batagifise ubushobozi bwo kugura uko bavyifuza kuko ibiciro biduga buri musi nayo amikoro yabo atongerekana. Ku ruhande rw'abadandaza bemeza ko ibiciro vyaduze bitumwe n'umwimbu wabaye muke n'ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze kubera ikena ry'igitoro. Ibifungurwa vyaraduze bivanye n'ingene imvura yaguye nabi uyu mwaka. Ibiharage vyaraduze vyarazimvye cane, umuceri warazimvye cane. Ibyo muri Tanzania navyo vyarazimvye, bo bavuga ko ibintu vyo kudodoana batanga amakori bariha ko ari amakori menshi. Ibindi navyo bica bivana na ngo amadolari yaraduze, urumva n'ababizana baca bavuga ko idolari ryaduze cyane, nabo bagaca babiduza. Vyaraduze cyane kubera nk'ibiharage vya jone, iyo vyeze turashobora kubigurisha mu mamiri wisa, bizimvye cyane vyara bishika kuri 2000, ariko ubu ikiro kigeze kuri 4000. Murumva ko vyigwijemwo kabiri. Umuceri nawo twaratugurisha turangura nka 1500, tukagurisha 1700, tukagurisha 1600. Mugabo ugeze ku 4000, hari ugurwa 4, hari ugurwa 38, hari ugurwa 3700 bivanye urumva n'ingene uba waranguwe 35. Nawo 35 aba ari umuceri nyene wa undi mubi wa nyuma w'incenga. Urumva ko vyaduze cyane gose, nk'umuceri waraduze gose cyane paraporo yo mu yindi myaka irenganye, kuko mu myaka uheze twaragurisha umuceri waduze ntiwarenza 2500, aho waba wazimvye. Naho nyene 2500 twagurisha mu Tanzania, Murundi wacu wazimvye wagurwa 2000, 1500, 1800, 1700 bivanye n'umuceri ingene umeze. Nk'agasosumo twora tukagura 30, 35, ariko ubu tugura 70, 78, 79 vyarazimvye. Shaduha n'umukarana bimanukana ngaha biba bizimvye, tuca dushirako itike naho nyine biba biduze cyane. Rero tubaza ko umwimbu ngira ngo woba wabaye muke, ntaco turiko turakora, ibintu vyarazimvye gose. Basaba ko hogira igikozwe kugira ibiciro bigabanuke. Bisaba ko ibiciro vyamanuka, kuko twe nk'abantu bato twebwe turaguye mu bana, nta kigenda ibintu vyanse, kuko n'urucuruzwa rwanse rwatwankiye. Tweje twifuza nuko vyokoroka, iyo bavyokunze aho vyokoroka gose, kuko urumva n'abasumyi nuza gusuma ntasuma, bamwe barabasuma bakaronka amahera bakaza kugura amastoke. Ubu umuntu wese urumva afise amaganya, kuko bavuga ko ata n'amahera bakorera nabo badashobora kuronka ngene basuma. Ubu murabona namwe ko ata muvumi iri mw'isoko. Ubu nta muvumi hari kuko nta bantu basuma, kuko ibintu birazimvye cyane. Wahora aza agasuma, nk'ubu twari tuzi ko ari ku mwisho bashobora kuza bagasuma amastoke, ariko ubu ntibigikunda kuko umuntu araharura ingene ibintu vyazimvye, usanga bidakunda. Imana yoduha icambere imvura ikagwa neza, hama umwimbu ukaboneka. Ivyo biruko mu gihe igihugu c'Uburundi gitunzwe ahanini n'uburimyi.